Bakunzi bacu ndabaramukije cyane ndabaha nikaze mu kiganiro cacu cuno musi. Uno musi ndabafitiye ibintu vyinshi cyane ngomba ko tuvuganako na cyane cyane amakuru ari menshi. Turaja kuja imasisi twumvirize operation yabereyeyo Mwenga n'ahandi hagiye hatandukanye. Ariko uno musi aka kanya inkuru ndabazaniye nuko mu gisagara ca Uvira icuka kitari ciza mu bene gihugu aho bazinduriye mwibarabara bariko bariyamiriza uburongozi bushasha bugiye kurongora FARDC. Turi kumwe n'umusesanguzi kugira ngo abiduhe amakuru kuyandi uko vyari vyifashe. Bwana musesanguzi ntarabicisha amajambo rikamanze ndakuramutse ndanakwifuriza igitondo ciza. Ego mwaramutse cyane bwana journaliste, nizere yuko waraye neza. Reka nce ndamutsa n'abadukurikiranye bari mu mihinga itandukanye y'isi, aho tubona yuko mu by'ukuri ibikorwa tuko turabakorera biriko birabashimisha kuko tubibonera mu makomantere. Hariho abadukeza, abadukebura, abaduha ivyiyumviro bitandukanye. Abo rero ntitwobora kubashimira kuko n'abantu bacu kandi natwe turi abantu babo. Imbere yuko ninjira mu idonido ry'ingene muri Uvira hifashe muri kano kanya, nashaka kwanza nsigurire abakunzi bacu baguma badusaba amafoto n'amavideo y'ibiba biriko birabira ku rubuga rw'intambara yuko uyu muhora wa YouTube ducisha ko aya makuru ntabwo uvyemera. Ntuvyemera kuko twamenyesha yuko hari imbuga nyinshi zimaze kugagwa kubera ayo masanamu nyene aguma acishwaho. Niyo mpamvu natwe tudashobora gusubira kwigerezaho ngo tubikore kugira ngo abakunzi bacu mutazosubira kuronka amakuru nk'ambo n'urubuga rwacu guba gugawe. Ikindi kandi hariho n'inkuru tuba dufitiye amajwi, ariko kubera abayaduhaye ayo majwi tutaba tugomba kuba bamenyekana, ntiduhitamwo ko ayo majwi yabo tuyashira kuri rino rubuga. Ariko abakunzi bacu benshi hariho abace nabo bakora amatohoza yabo iyo tubahaye inkuru. Ndazi yuko benshi bamaze kubona yuko inkuru tubaha ziba ari inkuru zitohojwe neza. Muri kano kanya ntabwo ibintu vyifashe neza na gato mu gisagara ca Uvira. Abantu ngira mwavyumvise aho abene gihugu bazindutse bagira no vyita nk'imyigaragambyo cyangwa se manifestation ivuye kuhindurwa ry'ingabo za gisirikare zari zisanzwe ziri muri ako karere ka Uvira. Turamenyereye yuko mu nzego za gisirikare hama habayeho amapermutation guhinduranya inzego, ariko abenegihugu muri Uvira uyu munsi irihinduranya ntabwo baryemeye. Bazindutse bigaragambya basaba inzego zitandukanye. Mu butumwa twabonye hari ubutumwa biyaderesheje kwa gouverneur Nshasha asanzwe afite ikicaro muri Uvira. Twabonye aho biyaderesheje kwa honorable Claude Mshale kwa ba federal n'abafederajwe kwa maire de la ville, aho wose ngo ni kugira ngo ubwo butumwa bikunde bushikire president Felix Tshisekedi mu maguru masha. Ubwo butumwa baravuga yuko nka hamwe president Tshisekedi atogira icakoze cyangwa ubwo tiba kumushikira ngo bobo guhera ejo saa 9 nico kiringo cyanyuma batanze yuko baza kwifatira ibintu mu minwe. Ababene gihugu rero bariyamiriza cyane uyu ngo Andre Kutozo hamwe na Gervais. Ababivuga yuko ngo ari abasirikare ba FARDC bari basanzwe barangurira imirimo yabo muri plane ya Rusizi neza na neza hajya mwisange. Baravuga yuko nagashavu kenshi ko bano ari bamwe mu bagiye batanga novuga inzira kubagwanyi b'umuhari M23 kugira ngo bashobore kuba boshika mu gisagara ca Uvira. Mu vyo bano bene gihugu nyene bavuze nuko aba babiri nyene batunze ko gatoki yuko boba bazanywe muri Uvira kugira ngo bikunde umuhari M23 uhabwa inzira nk'uko byabaye mu camwe ibikingene byagenze muri za Goma, Sake, Minova n'ahandi. Rero abene gihugu bazindutse bihama barabara bavuga yuko guhera 6h uyu munsi baja mwibarabara gushika 15h, kandi nejo bazobikora uko ari nka hamwe igisabo cabo kitoba cemewe. Mu butumwa batanze bavuze kandi neza yuko bahagijwe n'ibikorwa ingabo za leta y'u Burundi ziriko zirakorera muri kajya karere. Barangura ko kandi yuko n'aba FARDC basanzwe muri kajya karere bamaze kubagira icizere.
rero nta bandi bakeneye usibye abakomando ba leta y'u Burundi bari hajya aba FDNB aba wazalendo hamwe n'aba FARDC basanzwe bari hajya kuko ngo bobo baramaze kumenyerana ingene basanzwe ariko barakorana mu gikorwa cyo kugwanya umwansi w'abariwe M23. Ababene gihugu rero naciye ndabihuza n'igikorwa bakoze ejo abene gihugu bo muri Uvira bafatanije n'abapolisi cette fois-ci twaze twabonana abapolisi ba Parisa mu gihugu ca Kongo muri imigwano barashoboye gufata ibigwanisho bitari bike aho babishize mu magunira nkaho menga nibiharagi batwaye muri mu gisagara ca Uvira. Hama abapolisi n'abene gihugu baragira amakenga bacabona guhagarika abo bantu ati dukeneye kumenya neza ivyo bintu ivyo ari byo nubwo mutubiye akari biharage twebwe twagize amakenga. Niko batanguye gutabura amagunira barabe babagabo barafise amagunira baca bayakozamwo bariruka mugabo ntaho bashoboye guhungira kuko barabakozeko barabafashe hama baza gusanga muri ajya magunira harimwo inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov 6 izo mu bwoko bw'amapistole zishika kuri 24 hamwe n'amasasu menshi y'izo nkoho. Aha rero urumva yuko kuba haciye habaho guhindura inzego za gisirikare muri kano karere birumvikana impamvu abene gihugu baciye bihereza amabarabara kuko baca babona yuko umenga nabo igisagara cabo ca Uvira kiradandajwe nukuvuga kiri mu nzira yo kudandaza nkuko ibindi bisagara vyagiye biradandazwa ndavuga nka za Goma hamwe na za Bukavu. Ego urakoze cyane musisanguzi kutubwira iyo nkuru ariko watubwiye ingene reaction abene gihugu ba Uvira bagize mu gihe bumvise yuko bagiye guhindura umuyobozi wa FARDC mwako gace mbega ni abanyagihugu bonyene bavyihanije ku ruhande rwa wazalendo bo bimeze gute narijya wazalendo yari sanzwe itizeye neza aba basore canka aba basirikare ba FARDC bo gushika muri aka kanya abo inzego za wazalendo ntabwo zirashima kugira ikintu zivuze kubwira ihinduranya ry'ingabo za FARDC mu karere ka Uvira. Ico tumaze kumva gusa nuko ababene gihugu aribo bafashe ingingo yo kwiha amabarabara ariko kandi nimba abantu bene gihugu bihaye amabarabara haca twumva yuko na wazalendo badashobora gushigikira ingingo kuko abawazalendo nibo begeranye cyane n'abene gihugu. Rero byumvikane yuko le fait que bashoboye kwiha amabarabara nuko boba basavye impanuro abawazalendo bakumva ico abawazalendo bagona kubwira ihinduranywa y'izi nzego hano mu gisagara ca Uvira. Reka turindire haracari kare ngira ngo dukomeze gutoza amakuru nitwashobora kumenya ico abawazalendo bakivuze ko canke aba FDNB bari hajya mu karere turaza kubishikiriza abakunzi b'urubuga BTV kuko umwanya ku mwanya turabahereza amakuru agezweho kabisa. Ni BF ibaha amakuru ari update amakuru abagezweho muri ako kanya mugabo imbere yuko ndabasezera reka manze nsabo musesanguzi niba hari indi nkuru ishushe yoba afise y'ibiriko birabera kuri terre iri kirabera kw'imigwano muri Kongo ko yoyidushikiriza. Inkuru zirahari kandi nyinshi ahantu uvuga ko muri territoire ya Mwenga ejo hariho amakuru tutashoboye kwashikiriza ko twari tukiyatohoza dusa n'abaheje amatohoza mu kanya kari imbere turaza kubashikiriza ibya makuru ingene ejo byari byifashe muri kajya karere. Hariho n'andi makuru dufise Masisi nayo turaza kuyasesangura mu kanya kari imbere turaza kuyashikiriza abakunzi bacu haracari kare ntitwovuga yuko atanandi makuru tuza kuronka kabisa. Urakoze cyane reka twizere yuko tuza kongera kubonana nawe musesangutse kugira ngo uduhe ibindi biza kuba bigezweho ariko cyo tubasaba no kubana natwe umwanya ku mwanya murabizi nako tutagira kugira muronke ibintu bishasha ibintu bigezweho atandi hana hamwe muzobikura kandi amakuru yizewe ari ku mwanya. Reka shimire cyane we muntu wese udahengishanya kudukurikirana ndanatumirira abandi kudukurikirana vyimbitse udakora subscribe waracerewe kubera nico gihe nako kanya kugira ngo bikore uzuraronka ibiganiro bishasha buri kanya. Reka ndangize ndabasezera mugabo ntaho ngiye turacari kumwe ni kubarondera yandi makuru mashasha agezweho kumbure ndagarutse mu kanya gatoyi. Bye bye.